Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So na Karutimana Eric mu biganiro cya Saveur Divine. Turashima Imana mushobora byose duhaye kano kanya kugira icyo tuvuze mu bwami bwayo. Imana yacu nishimwe. Rero nkuko musanzwe mubimenyereye abakurikirana urubuga rwa Saveur Divine, turagira ijambo ry'Imana tuganira ko abakozi b'Imana batandukanye bakarivuga ko muri nondwi dufite ijambo rivuga ngo igikorwa twahawe no guhindura amahanga abigishwa ba Yesu. Imana yacu nishimwe. Reka dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19 havuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Imana yacu nishimwe. Ngiyi misiyo canke igikorwa umuntu wese yahawe. Imana ishimwe. Yesu Kristo igihe yava mu ijuru yaje aje gucungura abari mu isi bose. Umuntu wese yakiriye umwami Yesu, umuntu wese yavutse ubwa kabiri, iki gikorwa yaragihawe. Imana ishimwe. Yesu Kristo agiye kuduga mu ijuru abwira abigishwa ati nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa. No kuvuga imisiyo twahawe niyo guhindura abantu abigishwa ba Yesu. Abantu rero duhindura mbega n'abahe? Saba bonyene bari iruhande yacu, saba abanyi bacu bonyene, ahubwo no gushika no mu mahanga. Imana yacu dufashe cyane. Imana iduha inkomezi bene data. Umuntu wese yakira umwami Yesu arasabwa kumuvuga, arasabwa kumwamamaza, akavugira neza ko mwami, akavuga imbabazi ziwe, akavuga urukundo rwiwe. Hanyuma ngo tukarengana ikibano, tukarengana aho tubaye, tukarengana hajya ku kazi, twaje kuvuga ku kazi, hanyuma tukabura igikorwa, tugatandukira amahanga nayo. Imana nishimwe. Turabona intumwa igihe zatangura igikorwa barigishije mu kibano, barigisha aho babaye, barigisha mu ntara zabo, abantu barakizushe biragwira. Hanyuma batandukira ayandi mahanga, batandukira ibindi bisagara, batandukira ibindi bihugu. Natwe dusabwa gukwira amahanga tuvuga izina rya Yesu Kristo. Hanyuma bavuga ngo mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Ni ukuvuga abamaze kwakira uwo mwami, bamaze kwemera kwigishwa, bagahinduka abigishwa biwe, basabwa kubatizwa mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Imana ishimwe. Bene data, aravuga ngo iki gikorwa ngo ni cya pasitori, igikorwa ngo ni cya mwarimu, ngo cyaje bagihamagariwe. Nawe we wakiriye umwami Yesu warahamagawe, niwikengere wavuga ngo ibi ni by'abantu hariya. Oya, nawe urahamagarirwa kuvuga uwo mwami. N'ijambo ry'Imana ribivuze. Uyu murongo wa 19 urumvikana neza, uvuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa. Haleluya. Bene data, tumaze kubahindura abigishwa, baraheza bakabatizwa. Ku murongo wa 20 havuze ngo
mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Bene data, hari ivyo Yesu Kristo yatugeze. Haleluya. Hariho ivyo Kristo yatugeze. Turavye ubutumwa bwiza, guhera mu butumwa bwiza bwa Matayo, ubutumwa bwiza bwa Mariko, ubutumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Yohana, usomye Bibiliya neza urabona ivyo Yesu Kristo yatugeze. Ni ukuvuga tuba nk'uko nawe yarari, tugakora nawe nk'ivyo yakora. Yesu Kristo igikuba ciwe cyari igikuba c'urukundo. Yesu Kristo ahageze haramarira, haba umunezero. Yesu Kristo ahashitse biganyira, yarabaremesha. Yesu Kristo abagwaye yarabakiza. Yesu Kristo abamugaye yarabamugurura. Impumyi zarabona, ibipfamatwi bikumva. Haleluya. Natwe nivyo dusabwa gukora, nivyo yatugeze. Yagize ati genda mubigishe, hanyuma mubigishe ivyo nabageze byose. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo ivyo yakoze muri ino si kwari ukugira neza, kwari urukundo, zari imbabazi. Imana ishimwe. Yesu Kristo yari afise kwihangana. Haleluya. Birasabwa ko twigisha abantu, tukabigisha kwihangana, tukabigisha ivyo Kristo yatugeze. Uvyo yatugeze niko natwe tugeza kuba, ko yarari niko natwe tugeza kuba. Imana nishimwe cyane. Bene data, ngiyo misho umuntu wese afise, umuntu wese yakira umwami Yesu afise ico gikorwa cyo kwamamaza mw'isi yose, kuvuga Yesu Kristo ahari hose, haba ku kazi uvuga ubutumwa bwiza, haba mu bikorwa uri kurakora uvuga ubutumwa bwiza, haba muri bus uvuga ubutumwa bwiza, haba mu kibano uvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma ivyo ubirengere, wagure igikorwa. Haleluya. Ugende no mu mahanga tuvuge uwo mwami. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. Bene data, ngiki igikorwa twahawe, ico twaremewe muri ino si, sukuba sukujya no kuryama hanyuma ngo twubake amazu tuvyare hanyuma dupfe tuve muri ino si tugende uko nyene. Oya, ahubwo umuntu wese yakira umwami Yesu, umuntu wese yumvise ijambo ry'umwami akamwizera, nawe asabwa kurivuga, asabwa kuribwira abandi. Imana yacu nishimwe cyane. Ngiki gikorwa twahamagariwe, ngiki gikorwa twahawe muri ino si. Mwene data, ni vyiza ko tuvuga uwo mwami. Hanyuma Yesu Kristo avuga ijambo rikomeye cyane, ngumve ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Haleluya. Yesu Kristo ari kumwe natwe. Ntugire ubwoba wavuga ngo uri wenyene. Haleluya. Oya, uri kumwe na Yesu ibihe byose. Tubonye ngo umve ndi kumwe nawe. Yesu Kristo ntabesha. Yesu Kristo cavuze nukuri, ari kumwe natwe. Ntugire ubwoba, mushingira intahe, muvuge, uvuga ivyo yagukoreye, uvuga ivyo yakoze mu buzima bwawe, uvuga ivyo yakoze mu muryango wawe, uvuga ivyo yakoze mu gihugu cawe, mushingira intahe n'abandi bamwizere. Hanyuma ari kumwe nawe kandi azoguhemba, azoguhera. Hari impera y'abakozi b'Imana, hari impera y'abamamaza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Haleluya. Mwene data, nturi wenyene, Yesu ari kumwe nawe. Yavuze ngo umve ndi kumwe nawe ushitsa umuhero w'isi. Yesu Kristo ari kumwe natwe, ari muri twebwe, ni wadushoboza ivyo dukora vyose, kandi azogumana natwe gushika ku muhero w'isi. Haleluya. Imana ishimwe, ihabwa icubahiro. Mwene data, wumvise ijambo, Imana iguhezagire kandi gushoboze kugira ngo ushobore kumwamamaza no kuvuga ivyiza vyiwe, no kuvuga ico yagukoreye. Hanyuma abazomwizera babatizwe mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Imana iguhezagire wowe ugiye gutangura kuvuga ubutumwa bwiza, kuvuga ico Yesu Kristo yagukoreye. Imana iguhezagire. Amen. Amen.